Reka nsubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nta yindi nkuru iriko iravugwa cane ngaha ku mugabane wa Afrika ndetse no mu mahanga. Ni inkuru y'urupfu giturumbuka rw'umukuru w'igihugu ca Tanzania Dr. John Pombe Magufuli batazira tingatinga canke se bulldozer mu rurimi rw'icongereza. Ni inkuru rero yagiye ivugwa cane kubirabana n'urupfu rwiwe. Abatari bake bakaba babandanya gushikiriza amajambo ndetse hakaba hari n'abavuga yuko ngo Dr. John Pombe Magufuli yoba atapfuye urupfu rusanzwe, ndetse bamwe bakavuga yuko ivyo gutangaza yuko John Pombe Magufuli yishwe n'ingwara y'umutima ivyo ngivyo ngo ari ikinyoma. Dr. John Pombe Magufuli bivugwa yuko ngo yoba hari ibindi vyinyegeje inyuma y'urupfu rwiwe. Turaza kubimenya muri ano makuru tubigaruke ko vyose ido nido ingingo imwe imwe ukwayo. Turabe n'abatanga ayo makuru aho bayavana ndetse n'icemeza yuko Dr. John Pombe Magufuli hoba hari abantu binyegeje inyuma y'urupfu rwiwe canke se nimba yoba koko yaragwaye umugera wa coronavirus nubwo igihugu coco kitavyemeza. Turaza kumenya ico Dr. John Pombe Magufuli yoba yazize na rijya byavugwaga ko atarabwaga ryiza n'amakungu ngo kuko yagiye yanka kenshi ndetse kwemera yuko ngo hari ikiza ca coronavirus bamwe bafata nkaho ari iciza kirimwo politike, ndetse ngo uyu mugera wa coronavirus woba ari umugera wakozwe n'abantu ngo bipfuza inyungu, ngo gutyo rero ngo utemeye yuko uyu mugera uhari mu gihugu ciwe ntabwo aba ari inshuti yabo bawukoze. Ivyo nibivurwa n'abantu ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko ivyemezo vy'abahinga mu birabana n'amagara y'abantu ndetse n'ishirahamwe rya ONU ryita ko amagara y'abantu ku isi OMS ryemeza ko umugera wa coronavirus ari umugera wakomotse mu gihugu c'Ubushinwa, ariko ibirabana nuko woba warakozwe n'abantu bikaba bitaremezwa. Ivyo rero nivyo abantu biyumvira bagashikiriza, ntago birabonerwa ivyemezo. Turaza kugaruka rero nanone kugiye kuba perezida w'igihugu ca Tanzania, akaba ari umugore agira kabiri agiye kuba umuperezida w'igihugu ca Tanzania mu mateka. Turaza kumugaruka ko turabe nawe ivyiwe. Uyo nawe akaba atawundi yitwa Samia Suluhu Hassan, niwe agiye kurongora igihugu ca Tanzania vyifata kibanza. Kumwe n'ayandi makuru yose ariko aravugwa cane turaza kuyagaruka ko mwidonido, ariko imbere yuko tuyatangura ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri subscribe waba uriko urateba cane, kuko igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi iyo wafyonze kuri sabone bica bigushikira ubwo nyene. Nimba wifuza rero kuraje ubana natwe tegerezwa gufyondako. Nakaryo keza rero ngira nk'abari kutwumviriza muri ngaha mu Burundi ndabipfuriza ibihe vyiza, abari mu bihugu vy'ababanyi u Rwanda, Uganda, igihugu ca Tanzania kiri no mu kigandaro, mu kababaro, hakaba hagiye gufatwa indwi zibiri mu guha icubahiro umuhisi John Pombe Magufuli. Namwe rero turahojeje abanyatanzania ndetse n'abanyafrika bose bamwe bafataga Magufuli nk'intwari ndetse nk'umuntu yakoze ibikorwa bihambaye abandi bategetsi ku mugabane wa Afrika batashoboye gukora. Turaza kugenda tubigaruka ko muri ano makuru. Nawe we utwumviriza uri ku migabane y'amakungu ndazi ko umeze neza, ndaguhaye kaze rero nanakwipfuriza guhezagirwa. Sangwa kaze mwidonido. Mbere yuko turaba ivya Magufuli ndetse n'ibiriko biravugwa ku mvo z'urupfu rwiwe rutariko ruvugwa ko rumwe, ndetse n'ico abanyatanzania bamwe n'abandi babona ku birabana na Dr. John Pombe Magufuli n'urupfu rwiwe, reka tubanze dutangurire kuri ibihejejwe kwemezwa nyuma y'urupfu giturumbuka rwa Perezida Dr. John Pombe Magufuli wa Tanzania
Inama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka y'ico gihugu ihejeje kwemeza uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu akaba ari umupfasoni Samia Suluhu Hassan ko ari wagiye kuramutswa igihugu ca Tanzania nk'uko amategeko rero ya Tanzania bivuga. Samia Suluhu Hassan icegera ca mbere c'uwahoze atwara Tanzania niwe agiye kuba umukuru w'igihugu mushasha w'ico gihugu. Samia Suluhu akaba afise nawe nyene imyaka 61 nka Magufuli, agiye guca yinjira rero mu mateka y'umukuru w'igihugu wa mbere w'umudamu kuva ico gihugu citwa Tanzania kibaho, kuko atawundi mu perezida w'umudamu yigeze kubaho ari nyene ari umupfasoni. Nkaba rero ngira tukosore gatoya kuvyo nari nababwiye ko ari uwa kabiri, ntabwo ari uwa kabiri ahubwo niwe wa mbere agiye kuba umudamu arongoye igihugu ca Tanzania kuva cabaho. Reka tugaruke turabe ivyo abantu bamwe n'abandi bariko bavuga kubirabana rero na Dr. John Pombe Magufuli, abakuru b'ibihugu batandukanye ndetse n'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko East African Community, harimwo n'igihugu nyene ca Tanzania barisavye ko amadrapo yo manugwa gushika mu ca kabiri kugira hahagwe icubahiro uyo muhisi. Perezida w'igihugu c'u Rwanda yitwa Paul Kagame nawe akaba agize ico avuze ku rupfu rwa Dr. John Pombe Magufuli. Yavuze ko nawe yihanganishije abanyatanzania kandi ko ngo John Pombe Magufuli yagiriye umumaro igihugu ciwe ndetse n'umugabane wa Afrika muri rusangi. Ivyo amakuru natangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda ku rubuga rwiwe rwa Twitter. John Pombe Magufuli bamwe bati tubuze uwo twari dushingiye ko, abandi bati nta vyiza azibukirwako. Buri umwe wese rero abivuga uko avyumvira. Abanyagihugu ba Tanzania banagiye bakunda kumvikana bashikiriza ndetse banasaba yuko hotangazwa ukuri kubirabana n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu bwari bwaranyegejwe. Bakaba rero bamwe baganiriye n'abamenyesha makuru bamenyereye bati bagiye bavuga bati kuri ubu turabuze umuntu akomeye ahambaye. John Pombe Magufuli, umwe mu batavuga rumwe rero n'ubutegetsi we, akaba abona ko nta vyiza azibukirwako. Nyuma y'igihe rero kitari gito, nyuma y'igihe gishika ku ndwi zibiri ataboneka nk'uko vyama kandi ngo nta makuru atangazwa ku magara yiwe, ibihuha vyarabaye vyinshi birakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi kugeza no kukwemeza ko yoba yarapfuye, ariko ayo makuru akaba yarataremezwa n'inzego zibijejwe. Bamwe rero bakaba baranegura cane inyifato ya leta yo kutavuga amakuru kubirabana n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Kuva kuwa gatanu uheze, umushikiranganji wa mbere yitwa Kassim Majaliwa we akaba yarabwiye abanyagihugu ba Tanzania ati nimutuze, perezida wanyu arahari, afise amagara meza, arahuze cane mu biro vyiwe. Ijoro ryakeye rero nibwo vice perezida yitwa Samia Suluhu Hassan ari nawe bitegekanijwe ko nk'uko nari nabikubwiye ko aca afata ubutegetsi, bakaba yaciye atanatangaza urupfu rwa Magufuli. Bamwe bakaba bagiye rero bavuga akababaro kabo, ariko abandi bakagira ivyo bashikirije. Abakuru b'ibihugu bitandukanye bamwe n'umuryango w'ibihugu vy'akarere nabo bakaba batangaje ubutumwa bagakababaro ndetse no kwihanganisha Tanzania yatangaje icunamo c'imisi 14, no kuvuga indwi zibiri. Uwitwa Duri w'Ikiyembe Samaki ku kigwa ca Zanzibar akaba yagize ati
nababaye cyane kuko numvise ari nko kumbwira ko data yapfuye mu gihe uwitwa Adam Musa Kasim we yamenyesheje ati tubuze umutegetsi yawo akomeye niwe twari dushingiye ko nta byinshi mfise byo kuvuga turi mu gahinda kubera urupfu rwa Magufuli. Ibihe by'ingenzi mu buzima bwa Perezida John Pombe Magufuli ndakwibutse ko mu mwaka 1959 aribwo Dr John Pombe Magufuli yavukiye Ichato ni mu majyaruguru ashyira uburengero bwa Tanzania, nayo mu 1955 akaba yaratorewe kuba umushingamateka mu nteko ya Tanzania. Mu mwaka w'2000 akaba yarinjiye muri guverinoma agirwa umushikiranganji w'imirimo. Mu mwaka w'2015 yatorewe ikiringo ca mbere nka perezida wa Tanzania, mu gihe mu mwaka w'2020 yatorewe ikiringo ca kabiri kugira asubire kurongora igihugu. Mu mwaka w'2020 hari igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa 11 akaba yararahiriye ikiringo ca kabiri. Mu mwaka w'2021 ku igenekerezo ry'indwi kwezi kwa 3 hakaba haratanguye ibihuha hibazwa aho yoba ari, ndetse akaba ari hashize indwi yose ataboneka, mu gihe ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 3 umwaka w'2021 imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikaba yaratanguye kubaza aho perezida aherereye. Ku igenekerezo rya 12 kwezi kwa 3 umushikiranganji wa mbere Kassim Majaliwa yarahakanye ko Magufuli agwaye, avuga ko ngo ameze neza kandi ari gukora. Ku igenekerezo rya 15 kwezi kwa 3 cegera c'umukuru w'igihugu Samia Suluhu akaba yahaye Abatanzania intasho za Perezida Magufuli, gusa ntiyavuga aho ari. Ivyavuzwe rero na leta amaze gupfa nuko ku igenekerezo rya 6 kwezi kwa 3 Perezida Magufuli akaba yarajanywe kuri Jakaya Kikwete Cardiac Institute kubera ibibazo vy'umutima. Ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 3 akaba yarihutanywe kuri Mzena Hospital i Dar es Salaam muri ico gihugu ngo avurwe birusheho. Nayo ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 3 ari nayo nkuru mbi yababaje abatari bake yatangajwe yuko Perezida John Pombe Magufuli yapfuye hari igihe c'isaha 6 ku gihe nyene c'isaha 6 z'umuhingamo muri ico gihugu ca Tanzania. Aba tavuga rumwe nawe bakaba bagize ico bavuga, ariko bagenda bavugwa yuko ngo hari ivyanyegejwe nyamara abanyagihugu bategerezwaga kumenya. Ngivyo rero ivya Dr John Pombe Magufuli, abatari bake bavuga ko hoba hari ikibi kinyegejwe ku rupfu rwiwe, ndetse ngo bivugwa ko bamwe bavuga ko ngo hari abatamurabaga ryiza ku bw'ingingo yafashe yo kutugara ibikorwa ndetse no kudafata ivy'inshansho no kwemera yuko igihugu ciwe kirimwo ikiza. Abandi bakavuga ko yoba koko yarishwe n'umugera, ngo kuko na bamwe mu bategetsi bakuru muri ico gihugu bagiye bicwa n'uyo mugera kandi bigatangazwa. Ivyo rero nivyo abantu bamwe n'abandi bandanye bashikiriza. Twebwe ivyo tutarabonera ivyemezo ntago tuvyemeza. Ivyo dufitiye ivyemezo nuko John Pombe Magufuli yishwe n'ingwara y'umutima nkuko uvugira leta canke se umucegera ciwe c'umukuru w'igihugu yabitangarije abamenyesha amakuru. Ibihe vyiza rero mu kanya n'izindi nkuru ziriko ziravurwa irya nino.